Ishirahamwe Setrako rifashwe mu mugongo na IFDC baragwiza imbuto nziza yimbuka kandi yera kare nkuko vyemezwa na bamwe mu bamaze kuyikoresha. Naragiye ndateragira, ngiye guteragira ubu nyene narimbuye. Ngiye kuyimbura nasanze umwimbu mwinshi wavuye muri aya mavetruwa. Kandi hageze ko umwana afungura akagori cabure twebwe dukuze wokeje gifise akanovera kanini n'ubugari bwacyo buri nitandukaniro igivyo bavuga ngo namapane. Ibigori vya kera uburyo twakuramwo sibwo dukuramwo usanga bwiguje ko nka kabiri canke gatatu nico gituma twemera naho biba bigoye tukabikora. Naye ku bwa Patiri Reveriano Manirambona wo kuri paruwasi ya Gatonde mu ntara ya Karusi, iyo mbuto ni nziza ivyabatumye nabo batangura kuyigwiza bakoresheje uburyo bwabo, bagasaba ko boshigikirwa kugira iyo mbuto ishikire benshi. Turabona akarusho tugereranije n'ibigori twari dusanzwe turima, kandi tumaze kubona abanyagihugu ico gigori bagishimye ntitwashimye guca duhindura no mu mwaka wakurikiye twaciye dusubira kurima ico kigori nyene. Uravye umwimbu bitanga turemeza by'ukuri yuko ari imbuto yo gushimwa n'abanyagihugu bose barayishima. Naho tugira ikibazo c'uburyo turonse abadushigikira tuzosubira mbere twagure iyindi mirima turondere n'iyindi maze uburimyi bwiyongere, imbuto ziyongere, abanyagihugu bazironke izikwiye. Yvonne Nimbona aserukira urongo ishirahamwe Setrako bikemezwa kandi na Astere Baragenya muhanuzi ajejwe ubuhinga mu ishirahamwe Setrako. Abagwiza mbuto mu Burundi barahura n'ibibazo vyinshi harimwo no kubura abaguzi, bagasaba leta kubandanya bafata mu mugongo. Turashimira cyane ikigo IFDC kuko aho tugeze kuva Setrako igitangura IFDC yadufashe mu mugongo kuva mu 2019. Dusaba leta rero nuko yoshira ukuboko mu mbuto zakozwe mu gihugu c'u Burundi, igashiramo ukuboko kugira ngo imbuto zakozwe mu gihugu zibanze nazo zisohoke zishikira abarimyi, hanyuma zivuye hanze zije gusahiriza zishigwa mu kuboko. Hanyuma rero basubventionye iyi production locale, hanyuma bakayishira ku giciro gitoyi abene igihugu bagashobora kubihurumbira kuko nabo urumva hari kivuyeko. Ubwo twebwe imbuto dukoresha ni imbuto nshasha zakozwe n'ikigo kijeje gutubura imbuto mu isi citwa Simite. Kuvuga imbuto tuba dufise, niba tuvuze ko dufise imbuto toni 300 ziba ari imbuto dusangiye n'abarimyi benshi mu gihugu hagati. No kuvuga iyo Setrako ihomvye haba hahomvye abarimyi benshi mu Burundi. Nayo ku bwa Gilbert Buhanza ajejwe umugambi PSSD w'ishirahamwe FDC, abagwiza mbuto baramaze kugwiza imbuto y'ubwoko bwinshi ushobora kuba mu bice bitandukanye vy'igihugu. Ubu tugeze ku bwoko bw'imbuto bushika 9 bwemewe mu gihugu buri mu gitabo bita Catalogue National des Espèces Variétés. Ico ni igitabo gikomeye cyane kirimwo cerekana ingene imbuto zifashe mu gihugu, cyane cyane imbuto z'ibigori vy'ibivyabo. Haraho usanga hari imbuto ziba mu biyaya, hari imbuto ziba mu misozi igereranye, hari imbuto usanga ziba mu misozi hanamye. Turafise kandi ibigori bishobora kuba mu misozi igereranye, turafise kandi ibigori usanga biba henshi ugasanga biba mu misozi iri hasi igereranye mu misozi hanamye. Nukuvuga hari usanga ari ubwoko bw'ibigori buba muri zo ntara zose. Mwomenya ko ikigo Setrako gisanzwe gikorana n'abagwiza mbuto bagera ku 30 bava mu ntara zirenga 10, bakaba basigaranye imbuto igera ku matoni agera ku 70 atarosa abaguzi.